Mana yaje Santiana wateye ubwenge mama wumuzanye kubera iki kubera ko atari umuntu kubera iki iminsi yose mama wanje wamushaka kumufata nk'igikoko iya buri mu kibanza ciwe wowe byo kuryoheye Santiana mwana wanje no nushaka kunyita umwana wawe mugihe udashobora guha agaciro umuvyeyi wanje yanyibarutse Santiana ziba ni gute ushobora kuduza ijwi ku muntu yakureze iyo niyo ndero naguhaye ariko papa ndavuze ndi ziba uyu muntu uri kuraburira indero niwe yakureze niwe yama minsi yose akurikirana mama wawe mu kumuha imiti mvuze nti rero Rebeka ntahaja aragwaye mureke kumugora aguma muhira hamacha sigarana nande nyambo umunezero nshobora kujamwo ntashobora gutwarana mama wanje nimugende mwenyene nanje ntahonje Santiana! Santiana! Santi! Ah! Yay. No. Ibi bintu sishobora kwemera ko bibandanya gutya. Gute yubaho kakagukubita, akakubwira gutya. Kandi azi neza ko wibungenze ibi bintu n'amategeko arabihana ikibazo nuko afise imana yo kuyorobeka nubwo twomwitwarira nta muntu umwe yotwumva abanye bose bamutse nk'umugabo mwiza yitonda nk'umuganga mwiza yitaho abana no ikibazo si ico ahubwo ikibazo nuko kimukunda kandi ufise ubwoba bwo kumubura ariko wanga kugarura impeni kiri hafi yamara kurenga imirambi ukabira nkayo none Elfe ngiriki urabitswe turabana b'imfuvyi nta bavyeyi nta muryango nova kwa bene baratwoca tubaho gute no bera ibibazo ufise ntibituma uba umucakara w'umuntu none ndakubaza uzumvira kuva ngaruka kwishe cyangwa umwana ufise mu ndaruka agize ikibazo ariko ndagusezeranije nkiri muzima nk'imwe ku mwuka w'abazima sinzigera nemera na rimwe kubaho nabi ntibikenewe cyane nawe umuhaye nta mpamvu nimwe kwigura muzana ngaho muri sasa aca guza ibisazi mvuze nti rero Rebeka ntahaja aragwaye mureke kumugora aguma muhira Mana yaje Santiana wumuzanye kubera iki Mike, ndabona inoti kwibabara. Uyu munsi ushobora kuba utaguye ari mwiza. Reka tuyage. Guma hamwe wiheze kinyiganza. Amaraso yawe azoba yuzuye mu biganza byanjye. Ibyo mushaka gutwara cyose mu gitwara. Aho nyamba mushaka ubuzima bwaje. Mu gikiziga cyane mu kirasi kamera. Hey, ziba. Twe nabwo turabeshyanye. Turabasoma basanzwe.
bagira n'ibindi mu bitware. Let's go. Oh, Sami. Uyu mukobwa arashobora kuba afise ikibazo. Ni gute twomwiba? Amace duhamagara ngo dutari ibindi. Mike, gabanya santima. A professional. Habu tugende. Ataduhamagara kabana. Hey. Uboneka nkaho ufise ibibazo byinshi wa mukobwa we. Burya naho turabasoma, turabantu. Byo kundi ukambwira ikikubakiye. Uribaza yuko umunezero w'umutima uze mu gihe umuntu aronse ubutunzi. Amba ariko wibaza urihenda cyane. Utanga ico mfise cyose kugira ndonke amahoro n'umunezero mu mutima wanje. Amafaranga, ibiharuro, kandi ibiharuro nta herezo bigira. Rero nyamba inzira yawe y'ibyishimo iza mu gihe uronse amafaranga. Ubwo inzira y'ibyishimo byawe nta herezo izigera igira. Tindira ngaho nyine. Uwo mukobwa we uraciye ubwenge cyane kandi unyigishije ikintu gikomeye. Ariko ndakuravye mbona usa nk'umuntu w'umunyantege nke, kandi ibyo ntacyo bizokumarira. Iyi si turimo nta mbabazi tugirira. Ayo marira yawe nta kamaro na kamwe azokugirira. Reka tuvyite kuri umunyamahirwe. Mike, ntumbwiye ko byari byose uyu munsi biki. Umunsi wugize mubi kandi wari mwiza. Amafaranga n'ibiharuro, kandi ibiharuro nta herezo bizokwigira bigira. Nimba ibyishimo by'umutima wawe bihagaze ku mafaranga, menya neza yuko inzira y'ibyishimo byawe nta herezo izokwigira igira. Aya majambo ayigishije ibintu bikomeye cyane Sami. Ariko utibagira ko amafaranga ariyo nyine ukeneye kugira ngo ushobore gukura mushiki wawe ari mu bitaro kandi ari ku muryango w'urupfu.
Dr. Nashaka kwazi ki? Okay. Ngira ndakumva. Nubuhe bubeshi. Abantu babona ko ari ububeshi kandi ubwo bubeshi bagakomeza bagukunda. N'isi. Iyi si niyo tubayemo, tuzi neza yuko twese tuyibayemo akanya gato. Umwanya wari wose turashobora kugenda. Ariko nubwo ibyo tubizi, turushirizaho kuyikunda. Yambise ari ububeshi. Ukuri nukuhe? Icyo kibazo ndashishura uwundi munsi. Nakumbuye inkuru ya Bobo. Imbwiye ndayikumbuye. Okay. Umunsi umwe mu gisagara ca Cibitoki habaye umwana w'umuhungu muto cane w'imfuvyi yitwa Bobo. Yarezwe na uncle wiwe, ariko yari afise umugore w'umutima mubi kandi w'umurozi. Bobo niwe yama ariko aravoma, asenya, ndetse agakora n'ibindi bikorwa byose vy'imuhira mu gihe abandi bana bose baba biryamiye. Imisi yose mu gitondo izuba iyo riserutse akama aribwira ati, ndasira wazuba we umurikire maze mbashe kuva muri aya magorwa ndimo. Iyo bwije akama abwira ukwezi ati, murikira wa kwezi we maze Imana ibashe kubona aya magorwa ndimo. Umunsi umwe Bobo afungiye mu cumba yumvise inzara imwishe cane. Acaja hanze maze atora amafaranga 200. Acagura igitumbura n'ivyema. Atashe baca bamwagiriza ko yabivye, maze baramwirukana. Karibu karibu. Karibu. Thank you. Karibu James. James. Karibu muhira. Thank you. Wisanzure, umva kuri muhira, uri mu bawe. Ariko rero umiga twicaye nabi. Gute? Mama. Abajene bategeza kwicana vraiment. Ma. Bien. Wow. Merci. James, igihugu cyacu kibona gute? Kumaze iminsi itari mike hanze? Daddy, muhira ni muhira. Gusa ibintu byinshi cyane byarahindutse. Mu Burundi hasigaye hari amabarabara meza, ibizu byiza. So iminsi ibiri maze nga ndaryohewe cyane. Ya. Nubesha byinshi byarahindutse. Kanatsinda ko nawe urabona ko amaze kubibogare. Mama uratanguye, mama unanza. Urabona ko na happy ataca baye. Nako. Ari umukobwa mwiza, ari souriante, ari accueillante. Urabona ko ari akamisi. Gafise beauté yako naturelle. Hein? Avec ces petits traits de là. Ichongeye ko ni n'umukobwa akunda gusenga. Wow. Harahiriye umuhungu azomutwara. Mama nawe urarengeje cyane.
Oui. Karibu Diva. Murakoze. Narinje kumesa Santiana niwe yamaye gahunda y'uyu munsi. Kwanza mbaze. Santiana ari hehe? Mam? Genda. Genda ari nyuma mikwenda ndakubwiye ibyo uza gukora. Navuze genda. Ariko ntabwo muranyishura ikibazo cyanje. Santiana ari hehe? Ko mutazananye? Ho kubera nta musanze ngaha. Programme yanje ntabwo arayizi. Yarayizi. Ariko hari ibintu yagiyemo. Yarabizi hamara vyirengagiza. Shaka kumenya impamvu. Kubereke. Ndabasaba ikintu. Mu telefone. Ndamushaka cyane. Santiana, ndagukeneye cyane. Santiana? Santiana? Santiana, kumburanya nkakugeza hiyo hose. Ntabwo narinzi yuko wewe ushobora kuzonyibagira mu buzima bwawe. Ntabwo nakwibagiye James. Umutima wanje waganjwe n'ibyishimo igihe namenye ko wagarutse mu Burundi. Okay. Nimba wari ubizi kubera kutazananya n'abandi ngo tubyoherekwe hamwe turi hamwe twese. Hari ibyo namanje kwitaho. Ariko narinzi ko ndi bugusange ngaha. Okay. Karibu wicare. Hari ibintu byinshi cyane shaka kuyaga nawe wewe. Santiana. Umeze neza? Ndashima Imana. Hari programme mwe mufitanye na Diva? Yajari ngaha. Ego. Nijana namuhaye programme ngaze kumfasha kumesa impuzu za mama. Aho guhenge ndamurara. Wait. Hari ibintu nariko natahura neza. Mbe mama wari hehe?